kuva muri beach soka kabisa reka tugaruke twinjirira amakuru y'akaravugwa kuba akinyi baba arundi neza ananeza nyuma y'imisi mike atagaragara mu kibuga umusore mwiza cyane kabisa benshi bazi ku izina rya Coutinho uwo nawe se ubundi bamwita Ndayishimiye Abdul umusore kabisa benshi bazi ku izina rya Coutinho umusore umwe azi umupira umusore kabisa ari mu bawinga bameze neza cyane novuga ko mu gihugu nawe twoba tunafise yamaze kuba ayongera ko amasezerano kubandanya akinira ekipe ya Flambeau du Centre bamwita Ndayishimiye Abdul amasezerano y'imyaka igera kuri 3 umusore nawe ateretse ko kabisa umwe mu basore novuga ko yaba asinye kontra nini mu gihugu iwacu imyaka igera kuri 3 ariko arakinira ikipe ya Flambeau du Centre kuvaria mu ntara ya Gitega umwe mu basore ubona ko uretse ko yari yafatiwe ibihano mu minsi iheze ndavuga witwa Abdul inyuma y'urukino rwari rwabahuje ndetse na ekipe ya Vitaro benshi baravyibuka umusore rero yamaze kuba agaruka ameze neza cyane kabisa imyaka igera kuri 3 yongeye ko ku masezerano yiwe yamaze kuba sinya kwa ekipe ya Flambeau du Centre imwe muri kontra ndende nibaza ko twaba tubonye mu gihugu nabo batanguye kubona ko ibintu biri seriye ko nyamba tubonye umukinya hawe amasezerano y'imyaka 3 sigura ngo babonye amakosa kwa Vitaro yabaye babonye amakosa yabaye iwabo basore basohoka ku mamiliyoni menshi bagiye kwibikira mu mifuki wabo kipe taronse ko n'igiceri byo byose biri mu biza bikireka ko aba president w'ama equipe nabo bagomba kugenda bakicara bakiga ku makontra baha bakinyi babo rero musore ameze neza Coutinho bavuga nivyo ntabwo yariko arakinishwa bivanye nuko bari bamufatiye ibihano se muravyuka umuvandimwe hari ya bacakirana mu mashati n'umuhagarikizi match ariko irahuzana Vitaro na Flambeau du Centre baje kuba batakaza ku gitsindo kimwe kubusa ari muvandimwe Nyegori ni yakiri nuze esthétique yarirukanwe muri equipe ya Flambeau du Centre barazanye ko nubundi barazanye ryari witwa Kofi Ariya Kofi yavuye kwa Muso Sugar nawe yamaze kuba yungana equipe ya Flambeau du Centre bisigura ko witwa esthétique biraza kuba bigoranye gusubira naho kumubona nibyo witwa Coutinho ni umwe mu bakinyi bari bafatiye umuwinga ni umwe mu bakinyi bari bafatiye runini ndavuga Ndayishimiye Abdul umwe mu bakinyi bari bafatiye runini ndavuga equipe ya Flambeau du Centre nibyo aje kuba agwa mu iyo saga aza kuba agira ibibazo ariko kubona ni inama nivuga ni nakanama kajeje ngundero muri FFB bari bamufatiye ivyo bihana ariko equipe ya Flambeau du Centre avuga ati nivyo ni shavuri ishobora gushika ntabwo tukuzi ko ibintu by'ubuye discipline nk'abo nk'umukinyi baza kuba banamugirira n'izo mpuwe baravuga bati ntituri bugukure muri equipe ahubwo baza kuba banamwogira amasezerano y'imyaka 3 novuga ko ari ikintu ciza cyane canke ari akazi keza cyane kabananya ko kubona Rukundo Jean de Dieu kwa equipe ya Flambeau du Centre inyuma yaho twari tumuboneye ariko arasohora bamwe na bamwe inyuma yo kurekura umuwinga nka Rukundo Benjamin karekura hagati mu kibuga ari Musanga ariko ubona ko reka arabasubiriza yashizemwo umukinyi yakuye kwa Aigle Noire ndavuga Kamana Karim hagati mu kibuga nawe n'umukinyi mwiza cyane ashobora kuza gusiba igihengeri cyo witwa hari Musanga yatakaje uyu Rukundo Benjamin amwongeye ko amushize ko uyu musore Coutinho bamwe amasezerano byerekana yuko icizere cyo baracaka imufise ko baracamubona mwo wamukinyi n'umwe ashobora kubagira byiza cyane batakaje uyu Niera Jafeti umwe mu bakinyi kuri nimero 2 nawe yari umusore ameze neza cyane batakaje kapitene Benja uyu irakoze Beni nawe ari mu bakinyi bari bazi neza cyane inzu ya Flambeau du Centre ariko kuba rekarongeramwe abandi nabyo birekana yuko ya strategy naho sanzwe akoresha nka Rukundo Jean de Dieu ndetse na equipe ya Flambeau du Centre nk'iyo bagize ku mwaka weze niyo bariko baragomba no kugira ubu nibyo ntabwo batinya gusohora abakinyi ariko nabo bariko babasubiriza byiza by'abantu bariko babasubiriza neza cyane na zimwe mu transfer zimeze neza cyane hano mu gihugu igituma novuga ko bariko babasubiriza neza uno munsi bazanye umukonkira wa Ntibahezwa Diodene mu igori kuko bazanye wiswe Kofi yaciye muri equipe nka za Royale za Muso Sugar mu igori uno munsi novuga ko hagati mu kibuga bazanya aba Kamana Karim
yaravuye kwa Aigle Noir benshi bamuzi muri ekipe ya N'umusore Top nawe Junior agasore Come on. kazibaru kabisa mu basore azi umupira cyane akiri na muto wanashima afite n'imyaka miko ntagiye za segondere benshi baramuzi n'umute wa Akbar mutega muderi Akbar hariya ukaja kuraba uno munsi imbere hagiye Benjamin haje Coutinho novuga ko nayo ni recruitment imeze neza kuri ruhande rwa Flambeau du Centre uwiswe Dodi ariko aragaragaza kuba yubaka ekipe neza twanabonye umwaka weze hasohoka amazina menshi nawe agomba kuyubaka kuko turazi ko ariyo filozofi yabo kwa Flambeau du Centre kubaka ariko bikigoranye ko tuzobona ibikombe byinjira hariya mu gihe tukibona ko agifise ya projet yo kubaka ikipe Ego no mu mwaka weze ibikombe yabibuze ku munota wa nyuma yabuze Primus League kugira ku munota wa nyuma aba yakweretse ko ibikombe erega kariya ko gutwara igikombe niko kaba kabuze baza ngo bivira he bipfira mu bakinyi ufise ese abakinyi bawe barashobora kuresista amajuru na 30 akino ye kuraba effectif ya Flambeau du Centre ni effectif ubona ko bimeze neza cyane kuko no muzi nk'imbere twanabonye wiswe benshi bamuzi izina rya ariko Bonarnike apologize ndashobora kuba ndiko ndemeranya nawe ku kintu ko nyimba tubona ekipe nivyo uraje abo beza wari ufise nivyo urabagurishije ako gafaranga karinjiye muri ekipe urazanya abo bandi kandi nabo batari ku rwego rubi nibyo ubazanye muri ekipe yo nka Flambeau du Centre ariko uraza kuba wibaza ati eske kutwaye baba ntitwabona barako barazana challenges zimeze neza cyane bamwe bariko no gutwara ico gikombe bamwe bari ba challenges imbere ya ekipe ya Vitaro kugeza ku munota wa nyuma bamwe baciza kuri finale y'igikombe cy'umukuru w'igihugu ubakuyemwo nibyo iyo filozofi bari bamaze kuba bayimenyera kuri Rukundo Jean Dodier bari bamaze kuba bamenyera imikinira akinisha bakavuga bati systeme de jeu ziwe tactique ziwe nuku nyimba mbwiye gutya canka ndavye gutya ndavuga ati arashatse kumbwira iki ariko arambwira ati garuka kudefenda ariko arambwira ati iconcentre mu kintu cyo kwataka ariko aza kubashiramwe abandi nibyo baracafise umwanya wo gukora iyo precision ariko uraza kuburaba eske baraza kuba bakora iyo precision biraza kuba bigenda gute mu gihe bariko barakora iyo precision abandi baraza kuba binjira mu mekenyero yitwa Rukundo Jean Dodier ryari baraza kuba fitinga muri statistique muri tactique ziwe muri filozofi yiwe yo gukinisha imikinire yiwe baraza kuba bayicamwo ryari ubwo nabyo ntibiza kuba bibakutashere nkuko byabakuze ku mwaka weze ko nyuma ekipe yari imeze neza cyane Flambeau du Centre yari irimo yari ifise abo beza twanabibonye après tubonamwe abakinyi ariko arahamagagwa mu ntamba mu rugamba ariko ibikombe biza kuba bibura kubera iki amanota baje kuba batakaza mu ntango ya saison hakiri kare cyane kubwuko bari bakiri ko baramenyerana batari bwatorana ati turaza kuba dukinana gute turaza kuba twinjirana namwo gute n'umumenyereza atari bwabona ati abakinyi banje bameze gute ariko ubu biraza kuba bigenda bimeze gute biraza kuba biri muri iyo context nyine cyangwa biraza kuba biri muri uwo murindi n'ubundi araza kuba ariko arabamenyereza bamanze binjiye muri tactique ziwe babanje binjiye mu mikenyuro yiwe bize kuba bisanga biriko biragenda bitameze neza cyane ndavuga kuri Rukundo Jean Dodier ndetse na bagenzi we basanzwe bari kumwe muri staff bize gusanga navyo bitariko biragenda bimeze neza cyane nkuko natwe twari turagenda tubyumvira ariko ugasanga système de jeu ntihariko barazinjiramo cyane kubaka none kubaka nyene baza ngo ugasanga ibyo bikombe bariko barabibura nkuko nyene uri kurabivuga ukaronka ivyo bikombe mugabo turavye ikipe ya Flambeau du Centre bigiye kirubaka biragoye ko tuza gukonfirma ko ishobora kuza gutwara igikombe Sevilla ishobora kuza gatwara icyo gikombe cya Coupe du Président ariko umenye ngo Coupe du Président ni tournoi ikinwa après ya competition uba wamaze kubona n'abakiba bamaze kuba bamenyeranye ko nyamba twabonye ishika muri finale na Rukinzo tukabona yitwaye neza muri Primus League yari kigenda iba neza batigeze bava ku mwanya wa kabiri kandi twabona ko match zose bariko bagenda bazitsinda kandi ukabona niyo baje gutsindwa ukabona ko ari ya equipe nabo bahanganye ko tugiye kuraza gusanga batsinzwe n'ikipe nkeya Vitali rimwe nayo nyene ndetse na Mukeba hariya Musongati nayo rero Rukundo Jean Dodier c'est vrai niyo baki equipe ko tumaze kuba tubimenyera biragoranye kugira ngo uze kugumana umusore yitwaye neza twabonye no mu equipe menshi twabonye no mu equipe yanakorutse ikicaro ndetse nayagombye gukoroka kuva kwa Moso Sugar twabonye witwaye neza yamaze kubavamwo uwo bita Alexis Karenzo twabonye n'abandi basore kwa Vitaro equipe yose n'umunyezamu baravuyemo Kofi rero muri rusangi tube muri filozofi yo kubaka nyine nkuko tuvyisangamo ariko nawe yubaka afise projet ifadika kuko Flambeau du Centre ni equipe nayo ikoresha amafaranga menshi kandi nibaze ko
uriya mugwiza atunga Venera nawe atagomba gushiramo amafaranga nawe atagomba yinjira nyuma yo ugiye kongera kuraba- amasezerano uwitwa Abduri Ndayishimiye y'imyaka igera kuri 3 ariko ntitwereka gusariba kano kantu kontra y'imyaka igera kuri 3 hano mu gihugu tugakura inkofero kabisa kontra y'imyaka igera kuri 3 mu gihugu igituma navuga ati ni ikintu ciza kontra y'imyaka Ahubwo, 3 uravye abakinyi benshi ashaka bakagenda gutera sezo zibiri nziza bagenda ubona bagura baramugomwe ca bavugana n'ikipe ukabona nawe ekipe ikibyungukira mwabwo kudushapo kuri ku basanzwe bajejwe ibintu bijanye n'amakontra ndavuga muri ekipe yande muri ekipe ya Flambeau Centre kwa Flambeau Centre nyene umusore mwakoze cyane muri ekipe ya Rukinzo umusore nawe azi umupira mwinshi bamwita Amunaba Edson umusore akiri muto ariko azi umupira mwinshi cyane kabisa nawe yamaze kuba yiyunga nkuko tubikesha page za ekipe ya Flambeau Centre ndavuga ku rubuga rwabo rwa Facebook bamaze kuba babishira ko neza cyane officiel uwitwa Edson Mundama yaje kuba asinya amasezerano n'imyaka igera kuri 2 muri ekipe ya Flambeau Centre. Flambeau Centre ibyo nakunda kubwira iri kirasora ariko nayo iri kirinjiza. ugiye kuraba umusore bazanye Umusore yaciye muri ekipe nka Rukinzo byari bitanguye kuvuga ko agira agaruke kwa Rukinzo ariko ariko birangiye yagiye mu ntara ya birangiye Gitega yagiye kwiyunga neza cyane na ekipe ya Flambeau Centre. ikintu navuga coco k'uyu musore rero yagiye kwa Flambeau Centre ni Dodo ubona ko ariko ararekrita nawe nyuma yaho nawe hari uwari abahejeje kumuvamwo haragiye Jafeti haragiye aba Benjamin nateza kurondera abasubirizi babo neza Coutinho yaje aramusubiriza azanye Edson amukuye muri ekipe ya Rukinzo nayo navuga ko ari umukinyi mwiza ko si umukinyi mubi rero navuga ko kuri ekipe ya Flambeau Centre ni ekipe nayo navuga ko nayo igomba kugerageza kuranga ingene biratahukana igikombe ca Primus League kuko abo bakinyi beza nabo birikira zibagura n'ufise nk'aba ufise ababashaka Bienvenue ukagira aba Ramirez ukagira aba Coutinho ukagira amazina agiye atandukanye abantu bahizwe Diodone navuga ko ni ekipe ya Flambeau Centre ugiye kora muri rusangi nabo abo beza barabafise gutegura bagatahukana Primus ni nagikombe ca Primus League by the way amaze no kuba banatahukana ko ntawe utibuka miyo myaka iheze batwaye igikombe ekipe ya Atletico New York kiri mu wa nyuma kabisa kiri mu minwe ya Omar ntakagera ni ekipe ya Flambeau Centre nabo bashobora kuba baramaze kuba bigirira icizere afite amazina agiye atandukanye kandi akomakomeye abasumani captain wa ekipe ya Flambeau Centre amazina agiye akomakomeye navuga ko ekipe ya Flambeau Centre uwiswe Dodi ariko ararekrita ariko agerageza kuraba ukungene yotahukana igikombe ca Primus League nubwo bigoye kuko aya ma ekipe ya Bumamuru zari yubatse za Olympique zari yubatse za Aigle Noir zari yubatse Vitaro nuko kuko mugabo nawe urabona ko ariko agerageza gushiramo ingufu nyinshi yuje Jean Dodi yabesha amaze izina rya Dodi kugira yuko yotahukana igikombe ca Primus League yone yaraciye muri Bumamuru yaraciye muri Kiyovu mu gihugu cy'u Rwanda aranagaruka yaraciye no muri Rukinzo ariko muri mibura uyu mukoca mibura Bobakare uno munsi i Primus League arayimenyereye rero kuza gukina muri ekipe ya Flambeau Centre navuga ko ari ikintu ciza k'uyu mukoca Jean Dodi benshi bazi ku izina rya Dodi muri ekipe ya Flambeau Centre ari ikintu ciza cyane kuwitwa Rukundo Jean Dodier kwa ekipe ya Flambeau Centre tuve kwa Flambeau Centre ubona ko ibintu biba bigenda bimeze neza cyane kwa Flambeau Centre tuve kwa Flambeau Centre tuje kwa mukeba wa Flambeau Centre nayo si yindi ni ekipe ya Musongati imwe mu ekipe y'igikundiro imwe mu ekipe ubona ko akunzwe n'abatari bake imwe mu ekipe ubona ko igenda ibi ikora neza cyane imwe mu ekipe ubona ko bazi ibyo baba barimo kandi babikora neza cyane nyuma yo gutakaza abasore batari bake abitwa ba Frank Nduwimana inyuma yo kwindizamwe abandi batari bake bagenda bameze neza cyane ni ekipe ya Flambeau nako ya Musongati kuva mu ntara ya Gitega kuri no munsi uri hejuru neza na neza ngo igice isaha 9 ku kibuga nkuru nziza Peace Park Complex nkuko tubikesha isamirizi nziza cyane isanzwe yegereye ekipe ya Aigle Noir ndavuga Eagle Sport hariya mu gihugu nako mu ntara ya Makamba ngo byamaze kuba bimenyekana neza cyane yuko kuri no munsi gice isaha 9 hari urukino rwa gicuti urukino narwo rudasanzwe urukino rukomeye cyane hagati y'ama ekipe agera kuri abiri kandi akomeye Musongati yakigwa kuri nkuru nziza Peace Park Complex na ekipe ya Aigle Noir umumenyereza Jimmy Ndayizeye umumenyereza Omar Ntakagero baraza kuba bariko barumvirizanya barabo bukomeze bafise ikintu cya mbere no kubwira coco ni ekipe ya Musongati eje gutsinda match ya Mikare ekipe ya Ngozi City novuga ko nabyo ko biza kuba bahana ingufu yo kubandanya bitwara neza ni Omar Ntakagaragaraza kugira pre-season imeze neza cyane ariko muri ekipe ya Musongati ni Musongati ya Rokrisa abakinyi reve hari abavuyemo ko nk'uyu Frank Nduwimana yabavuye mwaragenda
hari amazina agiye atandukanye agiye arava muri ekipe ya Musongati rero twabonye yerekeje muri ekipe ya Olympique Star wiswe Felix yari kava muri ekipe ya Musongati wiswe Mubango Trésor yerekeje muri ekipe ya Bumamuru yari na captain ya ekipe ya Musongati novuga ko ekipe ya Musongati nayo yagerageje kuba isubiriza amazina agiye atandukanye kuko bari kwarondana n'uwiswe David Shukuru ku munsi w'ejo wiswe Bertrand Jara bigarukako ni ekipe ya Musongati novuga ko bari kumwe n'uyu mukoce uyu Omar Ntakagero nabo baraza kuba bari kwageza kuraba kungene bo kwitwa neza muri Primus League barangije araba gatatu muri Primus League nabo baragomba gutaraba kungene botahukana igikombe ca Primus League mu gihe ekipe ya Aigle Noir Fighters nayo ni ekipe iri mu minwe y'iswe Omar Ntaka mu minwe y'iswe uyu Jimmy Ndaize asubira y'iswe Vivier Bahati ari kumwe na Sostene muri staff ya ekipe ya Aigle Noir Fighters banashize na liste bagiye kuba banakoresha muri Primus League twagiye tubona amazina agiye atandukanye y'abana bakiri bato cyane abiswe ba Kevin abiswe ba Bakuru Keita amazina agiye atandukanye muri ekipe ya Aigle Noir Fighters nabo novuga ko uwiswe uyu nabonye hamwe n'abiswe baraja uwiswe Jimmy Ndaize agomba kuba akina match ya Mikare arabe ekipe y'urwego iriko arabe yuko ahizo mushikana muri Primus League ndetse no muri Coupe du President navuga ko kwipimira kuri ekipe ya Musongati navuga ko ari ikintu cyiza cyane kuri ekipe ya Aigle Noir Fighters bwa mbere ni match idasanzwe ko nama ekipe abiri na FC byinshi yubatse usibye ko tuza gusanga nabo bita Jimmy Ndaize ari muri ekipe shasha mu muryango mushasha yamaze kuba akora imimenyerezo atari imisi myinshi novuga imaze kuba ari karakora n'imimenyerezo n'ikipe ya Aigle Noir Fighters kipe nayo twabonye shiranza abakinyi 24 agiye kubakoresha abakinyi benshi twasanze mu academy za Panthère Noire za Tigre Noire nkuko nyene n'ama ekipe asanzwe arereye no kipe nkuru ya Aigle Noir Fighters ariko no musuri hejuru nyuma yuko wabivuze ko baje kuba batsinda igisindo kimwe ku busa bwa Ngozi City kipe ya Musongati nabo bagomba kugenda bakipima kuri ekipe nkiri ya nkuru rero umumenyereza Jimmy Ndaize ndetse na Omar Ntakagiro barazinanye muri rusange usivye ko ubu tuvugana bari mu migwi itandukanye umwe ari kwa Aigle Noir Fighters undi ari kwa yagumye kwa Musongati ubundi bwo n'abamenyereza bazinanye kuko bakineye ama match menshi bahura na za Message Ngozi hari inturo nyinshi Message Ngozi yagira tsinda Musongati hari inturo nyinshi yo Musongati yagira tsinda Message Ngozi canke banganije rero no munsi ndavuga uviza akazi kadasanzwe no bita Jimmy Ndaize kuko wewe afise abana bakiri bashasha afise abana bakiri bato kandi afise n'inzu shasha afise novuga ngo n'uburongozi bushasha ragomba kuraho uburyo aza kuba tangura na saison nziza canka aza kuba yerekeza ndavuga gukora preseason twabonye ko mu misi zabaza kuba bahaguruka nabo berekeza mu gihugu ca Tanzania aho bagiye gukorera preseason banakira n'inkino nyinshi za gicuti tarabona novuga ngo calendrier yabo kwimeze no kubirindira tukabiraba ariko akazi kenshi ndavuga ko gafise uwo bita Jimmy Ndaize kuko agomba kugomvenga ziriya ndongozi nanone arose n'ikipe ikomeye kipe nka Musongati uri kurakina match amikare ni kipe novuga ngo muzohura inkino presque nka nyinshi kuko hari gusanga muye muri Coupe du President ari muhura izo turo zibiri zo muhiganwa urukino rwo gutangura no gusubirira muri rusangi agirwa ibake no gukina no mugwi mwiza agirwa ibake no gukina no mugwi bazosanga bariko barahangana ku mwanya ndetse bariko bahanganira n'ibikombe bona apologize gato ekipe ya Aigle Noir bamaze kuba bakinira urukino rumwe bakinye na Academy ADF La Rambla baza kuba banayitsindira ibitsindo bigera kuri bitatu ubundi je sindanarushiramwe ekipe ya Musongati maze kubikinira urukino rumwe yatanye mu mitwe na Ngozi City na Ngozi City atari mbi tumaze kubona uburyo yibatsemo za kubitsinda igitsindo kimwe ariko ubona ko yari ya Ngozi City nayo yari kiragenda ibasagiriza ko nina ya ekipe ishobora gutanga nako kazi ndavuga tugerageje kuraba ko yiyubatse ndetse n'imikinire yabo tukarabana match bateye kuri match bakinye na Musongati ariko urukino rugiye kuba rurakurikiraho bagiye kuba batana mu mutwe na ekipe ya Aigle Noir ndavuga ku ruhande rwa Musongati ndetse na Aigle Noir ni ekipe zigera kuri zibiri ubona ko zifise filozofi zitandukanye ni ekipe ya Aigle Noir ubona ko filozofi yabo bavuze ati turagomba gukoresha ama academy abana bari muri Tigre Noir abana bari muri Panthère Noire ndetse n'abari muri ekipe ya Aigle Noir ubona ko atamukinyi numwe bakuye hanze baje ko bafise abakinyi babo gusa ni ekipe ya Musongati urabona ko uretse Frank Nduwimana yaje kuba nayivamwo abandi bose barahari benshi barahari bari ngaho kandi hari nabo baje kuba banakuramwo nabo baje kuba banongeramwo ariko ni ekipe zibiri zigiye kuba zinahura ariko ntawe reka gusariwa cyane ndavuga precision ekipe ya Musongati iri kiragira nibaza ko naco coza kikabera icigwa yani ma ekipe bona apologize coza kikabera icigwa kuko ekipe ya Musongati nayo iri mu ekipe ategura cyane kuko giye kureba kuva murongozi giye kureba kuva
kuva ikipe ya Musongati bayeho ibyo bikombe bikifise kandi ukaraba n'uburyo yabitwaye ukaraba n'ama ekipe yabitwaye biragarantisa ko ari ya ekipe itegura ari ya ekipe z'ivyirimo rero kuba barakinye na Ngozi City kuba bazokina na Flambeau du Centre urukino rundi ruzokurikira azobaye match agera kuri 3 ikipe ya Musongati izobikinye kandi izobikinye n'ama ekipe akomeye n'ama ekipe bazogenda barahura ndavuga muri champion rero ikintu gihari ni Omar ntakagera nawe amaze kumenyera iriya nzu ya Musongati araza uburongozi araza abakinnyi arazi no football ngayo iwacu mu Burundi tugirirwa n'Imana n'ikipe nayo ya Musongati kuva yigiyemo nta bibazo turumva ngo ariruka mu cyane ngo nabonye n'amakuru neza taraba confirme amakuru tutaratora twanatorera umuti cyane ariko bivuga ko no muri weekend ngo afise urukino na ekipe ya Rukinzo ndavuga kuri ekipe ya Musongati birumvikana Omar ntakagera ntaca atareka arakora muri ekipe ya Musongati bino bintu biraza kumufasha cyane ariko aragenda ahura n'ama ekipe amwe namwe agiye akomakomeye yahereye kwiga kuri ayo aduza arabe uburyo imikino yabo imeze atanguye kuja kuri ayo ma ekipe nayo bashobora kuza guhangana ndavuga muri niyo Rukinzo nyene muri no season igiye kubiratangura Bonernike ekipe ya Rukinzo nako ekipe ya Musongati ekipe ya Aigle Noir bagiye kuba bahura n'urukino rwa gicuti nivyo n'urukino rwa gicuti ariko nirihe sana mu biza kuba ari natwereka ndavuga haba ku ruhande rwa Aigle Noir haba ku ruhande rwa Musongati ni ekipe zibiri zizinanye cyane ekipe yamuka mu ntara ya Gitega ekipe ya Musongati na ekipe ya Aigle Noir the Fighters yamuka mu ntara ya Makamba ni province zibirona ko zinazinanye mu bintu byinshi novuga ko gukina ekipe ya Aigle Noir kuzakina na ekipe ya Musongati sura biza kuba binaduha ekipe ya Musongati novuga ko bo baraza kuba baraba urwego bageze ko kuko ntibaye match ya mbere yabo muri pre-season bakinye mu gihe ekipe ya Aigle Noir the Fighters nabo baraza kuba baraba bakinye urwego bariko wiswe Jiminda Yizeye nani n'umukoca mushasha muri ekipe ya Aigle Noir the Fighters rero yatwaye Nkuru Nziza Cup igikombe cya Nkuru Nziza Cup ariko muri ekipe ya Aigle Noir the Fighters mugano uvuga ko natwe twabonye n'umunsi abakinyi bari muri Aigle Noir novuga ko nabana bakiri bato bari kwava mu academy nka za Panthère Noire za Tigre Noire ni ekipe ya Aigle Noir the Fighters nyene rero novuga ko bidutera n'amakenga kuko urabona benshi baracari bato irevyamo bafite experience mu kuguravye Primus iri kugwega iriko n'ingene igoye tugomba kubona urwego ekipe ya Aigle Noir the Fighters nayo izobiriko kumyi Primus iri gigiye kubinatangura mu kwezi kuza ni match iraza kubitwereka eske abakinyi bazanye baza kuba bari ku rwego uruhe eske biraza kuba bigenda abina ameze gute ndavuga hagati ya ekipe ya Aigle Noir ndetse na ekipe ya Musongati kuri Nkuru Nziza Principal Complex ari mu ntara ya Makamba neza na neza igihe cy'isaha 9 ku munsi w'ejo tuzaza tubabwira uko urukino ruzoba